nturabibeshuza narabivuze gutigeze ubibeshuza ukabashigikira urabona na postinze mvuga ngo abarundi baramaze abanyamurenge ego ntavyo urapostinga mugabo ababi kumwe nabo madamu bawe wavuze yuko afise ubwoko bw'abanyarwanda n'abatava mu Rwanda yego kabisa afise amaraso yo mu Rwanda ndafise na muto uzorabe emission nakoranye na Mignone na telefone na Petit Frere mu kiganiro ndambwiye ati wowe uri umunyarwanda 100% tuvukana n'amaraso amwe none bisigura yuko nawe ushigikiye u Rwanda jewe nta umviriza abanyarwanda nta ngorane dufitaniye nabo sivyo mugabo indongozi z'u Rwanda zirafise ideology mbi ziriko ziradandaza twanga yuko zotwandukira namba abanyarwanda baremereye kuba muri ivyo bintu byabo by'abatutsi ngo bapfuye bakamara ivyo bama baririmba ubu turageze mu kwa kane bazovyihaya abahari abatutsi bishe abantu badashobora guharirana no kurekurarira babane neza bakamana bakeneye kuvyanduza n'abarundi atangore dufise muri ivyo bintu ivyo bintu mu Burundi muri abo bategetsi ntabariho bafise ibintu by'ivangura twebwe rero jewe ndibaza uri mu bantu ba mbere bampostingiye umugore ndakubajije muri abo bari ngaho mu Burundi badukurira ntabariho bafise ivangura urigera wumva jewe mvuga ati ngo umutegetsi runaka canke mvugize wewe byo gushikira ivangura mvuze mu badukurira umugabo si umukuru w'igihugu bafise ivangura nta mukuru w'igihugu afise ivangura je ndaba umukuru w'igihugu mvuze umukuru w'igihugu mvuze ntabariho mu bategetsi bafise ivangura ingorane zo mu Rwanda n'umukuru w'igihugu wabo yigisha ivangura avuga mu Rwanda mvuze mu Burundi ntabariho badukurira bafise ivangura ego nta wenzi nta mutegetsi n'umwinzi agira ivangura yaba bahari nta mutusikazi nari kurongora ikibazo simbizi ikibazo kica kigaruka kwa Chimamanda eske wowe hari abuzi bafise ivangura nimba bahari bakubwira abari bazi utaba mu Burundi we Chimamanda wewe no simbizi urashobora kurindira gato akagira abatubwiye abaribo ndabazi bariho baruzi bashobora kugira amazina ngaho bashobora gukwegera ubuntu bavuge bariho ndabazi baruzi kiretse wose kuyikwegera kuko niwe uzobivuze ko barahari ariko udashobora kubavuga ubisigura yuko nawe uri kuravuga ivyo utazi ndabizi ngaho birahari biruzuye kandi barabivuga n'amaudio ndavuga kugira bamwe bande bwizwa shingiro gukora ivyanki ivyo tubomore hari kubera ko ugiye kuraba no mu bwirizwa shingiro ry'igihugu ndavuga yuko hariho ibico runaka by'abahutu n'ibico runaka by'abatutsi nato yego naragemeje jewe iyo bwirizwa shingiro ivyo mu gihe hari mugabo ivyo oye nibwirizwa n'amasezerano y'Arusha aravyemeza n'amasezerano y'Arusha amwe nyene bahiga amwe baharanira bamwe ntibisigura kwa kivo n'ubwoko kubera kugiye kurabana mu bazungu harabaye n'amasezerano y'igihugu bakurikiza amasezerano y'igihugu nabwo bari kubakurikiza ayo masezerano ni atani ivangura by'ubuhutu n'ubututsi mugabo yasinywe impande zose Chimamanda nimbuzi abo rero nibo babitumye gaho tugumana ko kazikira mu mutima Chimamanda ndakubaza ikibazo nikiri igihugu c'abarundi ndakubaza ikibazo kubera iki abatutsi n'abahutu bamabaza mu gihe c'amatora ndiko ndapambana na Chimamanda nka aza mu Burundi kubera iki by'amabiza mu gihe c'amatora ivyo by'abahutu n'abatutsi ko navyumvise mu mwaka uheze ko navyumvise muri 2023 ko navyumvise muri 2022 ko biriko biraza ubuyi kandi bigaca biza aruko biriko biraza muri turi mu bihe by'amatora muri Kongo naho bari mu matora na hene no muri Kongo bari mu matora na hene bari mu madira ari mu vyunguka Kagame shari mu mavyunguka by'ibyo no muri Kongo bari mu matora turashobora guhana ijambo iki Chimamanda bikunda kuza ngo musubize waduhuje yego nangorane yego simbizi avuze ati bino bintu by'amabiza mu gihe bari mu matora aho mu Burundi muri 2025 twaberuka muri 2015 okay wavuze uti by'amabiza mu gihe biri mu matora aho ni mu Burundi twaberuka muri 2015 ariko ubu nuho bigarutse amatora ya 2020 ndakumva mvuze ni n'ubu bigiye kubera muri 2000 wewe uvuze ko by'amabiza mu gihe mu Burundi twegereje amatora niko wavuze mugabo bagomba guhungabanya amatora tugenda kwitorera indongozi so nandi rero ncenda kubaza nti no muri Kongo bari byegereje amatora muri Kongo hari umututsi yitwa Colta hari umututsi yitwa Cobalt hari umututsi yitwa Inzahabu
ni wari uwo bihagaze begereje amatora ico kibazo ko naho bihagaze begereje amatora oya nakubwiye umviriza muri Kongo bariko baranduzwa n'u Rwanda rurondera ivyunguka bwo kubaka u Rwanda rwabo none kubera ko ibyo bintu ubona bariko ba muri Kongo n'ibyo bariko ba mu Burundi ugacuvuga ko mu Burundi bayo kubera amatora nanga ko bitwandukira twe navyo dufise urazi ngena uwo bantu ngaho usanga bakurikirana izimbuga usanga babaye n'ubwoba je nk'umugore wanje aravuga ati ibi bintu guma urugo niyo mpamvu rero ahantu babatwara muri centre de transit namba ari munzi abo je narahunze ni kugira bamwandike bandike umwidondoro iyo bamenye yuko uyu matari inkozi y'ikibi hama bashamutwara havuga ubukozi uzo guhavuga ahantu babatwara ahari ahuzi ni bubanza no muntu uzenya n'igihanga n'icishemeye mu kibitoki uzosugenda uhakoresha ikiganiro na babiri wowe ibyo biganiro rero n'ivyunguka mon frère jewe kugira mve nganshike mu kibitoki ngura ibido ya 20 litres ibido ya 20 litres kuri baza kwarangara urarungika ivyunguka urabe ko nagenda bakwereke wewe namba helma uvuga ati jewe Chimamanda n'umurundi uramireza iyo mission uvuga ati mbizi reka ndaguha igitoro ntabirenga ivyo nta Fredo mission ndagusaba uramereza uragura igitoro cyonyene je ngenda kwereka aho bari ngenda no mu nkambi ndabakwereke simbizi ndakwereka abanyamurenge sigaranye imisegonda 5 rero ivyo avuga yuko sivyo na gato abanyamurenge aho bari n'ubu nyene tuvugana dimanche no mu kumumeza Chimamanda nzogenda gusengera mu rusengero rw'abanyamurenge nshingira live nzogenda kuri Nuzenya kuri hajya mu Nyakabiga cyangwa kumutakura ni hafi nzogenda gusengera mu rusengero rw'abanyamurenge 100% kingira live hamushireka abanyamurenge uvuga yuko bari kwarahohoterwa okay cyambere hano afise bene byo bafashe umwanya baravyiyumvirako hama baravyubaka ngabo no munsi arabana ba profit ati ibigezweho n'abatutsi reka nanje ni ko ndi umututsi reka nanje nitukora umututsi ko ngeramiwe hama monge ninagenda muri ambassade nini zovuga yuko ndi umututsi bazonyakira rero novuga yuko umurundi afise umutima arafise kwiyumvira akabona neza yuko turigira amapion tuba amapion tugomba kwerekana yuko dushobora gukinishwa nk'ibiriko era muri Kongo abanyamurenge bemera bagakinishwa abantu bakabakina bakabagira nka dame bakabagira nka saxe urumva ugasanga abantu ukuri kurahari abantu barakubona mwe ugasanga abantu bagucira uruhande hama wowe wajanga uvuga ukuri werekana ukuri ukacuba umwanzi jero umuntu twari twicaranye ubunyene reka rumviriza iyi live yabaye ati kubera kinone sa kuza kuba hanze ugiye kuba hanze bibi la majorité y'ama motif y'abantu baba hanze bavuga yuko je navuye mu Burundi bagiye kunyica bavuga yuko bahunze hari abantu baza iyo muri Amerika bafise green card bakaza ba applyinze n'abandi bavuga baza bafise akaviza none nk'aba journaliste bazana na president baguma muri Amerika uvuga yuko impamvu zatumye bagumenye bavuye ko byagenze gute hari abandi bagiye Buraya mu Butaliyano bagenda na premier ministre bagumayo baje bavuze ngo bagomba ama motif yose bavanza bacavuga bati ngo je mu Burundi bagomba kunyica eske bari none wemera yuko hari habaje ko bagomba kwicwa bande baba bagomba kwicwa umuntu wa mbere bagomba kwicwa si jewe hari umuntu aranyica buri muntu ndibaza ko afise kasi baza yuko okay Nuzenya ndibaza ko buri muntu afise kasi yiwe se wocu umuvugira ko ariko arabesha rero sengenda kumana hari umusumba kuvuga hari uramwica agatogwasa ndaramwica mwe basanga umuntu nta n'umwana muzi nta n'umwitayeho nta n'uzi n'amateka yiwe urabyumva agasaza ngaho ngo je ngo bagomba kunyica bagomba kukwica nkande urinde wakoze iki none wowe urinde uza kumuvugira mu gihe wowe kwishwa ikibazo cyahere ndagomba kumushyira batanamu nta gihugu kibura abantu bahohotera ni igihugu cyane ahantu abantu badapfa ni ariko genda urabona uno munsi muri Kongo mbenda kubaze mbe Chimamanda kutarigera uvugira abakongomane bariko baricwa bariko bagoko n'amaobi yategwa na M23 ama mortier
kutayigera mbona uba posting ati abakongomani raba abantu bakongomani uro musi Burundi bufise impunzi z'abakongomani barenga 45,000 bamaze kwinjira mu Burundi turabikora ariko cyo ndiko ndavuga bro no muri Amerika hariho abantu bihisha kubera amahohoterwa turetse mu Burundi sindi kuri kuravyumva no muri Amerika abantu bihisha kubera umutekano wabo so kubacira mu ijambo mugaje ni waza yuko iminota ya Simbizi iminota yari yaguheranye twari nimba akagenda afite icyo ashaka gushika ariyo natakaje ntari ku murongo. Okay, turakongera umunota umwe. Iyi ni deba. Turakongera umunota umwe. Oya mwumva iyi deba mwagize kuri kava ndabona ko Chimamanda nagiyewe. Mureke duhangane. Vuga twumve. Mugano ushobora gutuka abantu bahunze. bya murazi ndababwire murazi gituma ndiko ndatwenga rero kubera ngene nguma mbona abantu benshi mwanya wariwo wose ngo abatutsi ngo abahutu ngo ibibazo ngo muri Kongo ngo mu Burundi ngo abanyamurenge havuga none ibi bintu ngo abatutsi b'abanyamurenge ngo baba bariko barahiga abatutsi ibyo bintu bigeza binasesema kweri none umututsi ni umuntu asura parufe umututsi ni umuntu anywa umwavu none umututsi ni umuntu asoba igitoro umuntu ashobora guteza ikibazo akagutera ikibazo vrema ameze nkawe musonza kimwe mugwara kimwe muva amaraso amwe mugogwa kimwe. Qu'est-ce que c'est ça vraiment? Oya kabisa. Ibyo bintu nimubikure ngaho. Kandi abatera inkuru. Je ndibuka nkiri ku ishuri twariko turaganira n'umutwa. Kubera twarigana n'umutwa twaranicarana mu ishuri. Twarabagenzi najaje byari bidutwa. Je ico gihe rero naje kumubwira uwo mutwa namubarira ati je nk'ubu mbaye nka perezida jewe noca nkura ibintu by'ubwoko bikavaho mu Burundi no mu nama shingiro ntibisubire no mu bwizwa shingiro bikavayo. Urazi ingene yaciye yanyishuye ngo boca bakwica mugabo kubera iki we warabizi ni ukuvuga abatwa bakura babigisha ko bagomba kwiga kugira baze babaronkera ubuzi. Umva bo bakura bo bafise nayo mahirwe yo kuvuga ati uri umutwe ukiga peu importe amashuri yose woba warize ntuzobura ico kimwe n'umurundi atize. Oya canke yoba yarize anganya amashuri nawe ni ukuvuga muri kominote batwa barafise ingene bafatanye mu nda kubera yuko mu mateka bavuga ko bigeze kuba bacinyizwa. Urumva rero ko barambwiye yuko bonyica no kubera azi yuko hariho nk'abatwa batoba bakironsa akazi. Rero kuvuga ngo umuntu ubwoko n'ubw'abanyepolitike ubwoko n'ubw'abantu bize kuri kw'Imana nuruko banira umwe basi yaba tuvuga ngo uko ngo bahutu canke abatutsi canke abatwa basi muri ubwo bwoko bwose akavamwe abo twovuga ari banyamwema
ibyo sindabyumva vrema. Umututsi ni umuntu ahema benzine uburyo bw'uko ahemye indege zisha zironka deplacement. Mu Burundi twirirwa turabura ibitoro turibujijwe n'abatutsi. Ari ibibazo dufise abantu bitumvikana. Mu Rwanda hari ibibazo byagiye biraba kuva kera bijanye n'amoko, nivyo biriko birafatira Kongo, nivyo biriko birinjira muri Kongo. Winjiye mu mateka uzosanga bajya abanyamurenge ari abanyarwanda bahunze hama bakaba muri Kongo igihe kirekire. Ivyo navyo je numva ari ibintu bisanzwe. Nimba abantu baraje bagasanga muri Kongo ntibazirima, ntibazexploita, bagahitamo kuhashinga amazu bakahubaka hagatera imbere imyaka myinshi. Wanashaka abavyeyi babazanye aho hantu bakanduruka bagapfa, ntibo bakimenya iwabo. Ico ni kibazo vrema. Uretse gushira imbere inda, ivyo vyotuma abakongomani nabo banyarwanda babipfa. Muri sentare je nta mategeko nize, ntabwo nize amategeko, ariko itegeko ryo muri sentare riravuga yuko umuntu agerereye ahantu akaba ahantu akahamara igihe kirekire, bashobora kuhamwegurira burundu kubera yuko ntihaba hafise uwakurikirana. Ivyo birabaho rero na leta na sentare mpuzamakungu ico kintu yari ikwiye kuciga, ikaraba aho yoshira abo banyamurenge. Nimba ari ku ruhande rw'u Rwanda, Paul Kagame akabatwara kuko nabi wabo, nkuko numva nyene mu bivuga ngo n'abatutsi. Namba ari abatutsi bo kwa Kagame, Paul Kagame akabatora. Nimba sentare mpuzamakungu ica urubanza ati iyo ntambara nihagarare, mube muri Kongo nk'iwanyu, ntibabaturatutsi muhabe, mugabo mugendere ku mategeko y'iki y'abakongomani, mugendere ku mategeko yabo muri Kongo. Apana kuvuga ngo mugendere ku mategeko ya Paul Kagame mutari kwa Paul Kagame. Nimba muhisemo kuguma muri Kongo nta na kimwe, ariko mwe banyamurenge nibo ubu muri uwo mwanya nshatse kubwira, reka kuzana amacakubiri yanyu mwakuye mu Rwanda ngo muce muyajana mu bakongomani. Abakongomani nta batutsi bariyo, bakongomani nta batwa bariyo, umukongomani n'umukongomani. Uretse gusa ko bobo bafise amatribi, bafise imiryango myinshi, bakagira n'indimi nyinshi, ivyo ntaco bibatwaye iwabo. Ariko mwebwe mwarakuye ikibazo iwanyu mu Rwanda, none muhindukiye mu kijanye no muri Kongo. Vrema Tshisekedi niyo yobivuna, nta kosa yoba afise. Nta kosa yoba afise, ariko gusa ibi bibazo biri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ntabwo twovuga ko bihagaze ku moko, kubera yuko mu Burundi nta macakubiri ahari, nta macakubiri ahari. Namba ari mu Rwanda nagume mu Rwanda iwabo, mugabo mu Burundi nta macakubiri ahari. Ivyo igituma niko ndabibabwira ni giki, nuko nta mumenyi izina. Hariho umugore meruka kubona ariko aravuga ati jewe Makabila yanje nabiri, mama n'umunyarwandakazi, papa n'umurundi. Ivyo bihugu byose ndabikunda, nta numwe dufitaniye ibibazo. Abantu rero baza baranzana mw'ivyo vy'iwabo ngo ndumututsi wo kwa Kagame cyangwa ndumuhutu w'i Burundi, je ivyo bintu ntavyo nshaka. Rero mumbabarire, niyo mpamvu je ndiko ndababwira, none
ego hariho abantu dawegera bemanga ubwo bwoko bwabo bakavuga ko ari abahutu, hariho n'abandi bavuga yuko ari abatutsi, nta ngorane bose tubumvirize. Mugabo hariho abantu rero nabo batagira aho begamiye, se ari umututsi nyina akaba ari umuhutu, none azokunda nde yankende? Canke nyina ari umututsi se ari umuhutu? Ntumbaze nambara ibyo kuko jewe ubwoko nta nubwo nemera. Je narigeze kuja muri Kongo sanga abo twitwa abatutsi bariyo, nabo bitwa abahutu bariyo, nabo basa n'abatwa bariyo, mugabo ivyo bibazo ntavyo bafise. None Uburundi n'u Rwanda dufise iyihe ngwara frema? Ubwoko ntibubaho. Icambere kimwe mu Burundi nta kabare k'abahutu kabaho, nta n'akabare k'abatutsi kabaho, nta resitora z'abahutu zibaho, nta n'iz'abatutsi zibaho, wanashaka nta n'inzu z'abahutu n'iz'abatwa zibaho n'iz'abatutsi ntazibaho. Uzosanga abahutu, abatutsi, abatwa bose barabana kandi nta ukumira uwundi. Uretse gusa ko hariho nk'abantu batabasivirize ugasanga ntibamubizagara, ntibamunzu z'amatara, kurya bishikira abatwa niko bishikira n'abahutu, niko bishikira n'abatutsi. Hariho n'abatutsi bakenye, hariho n'abahutu bakenye babayeho nk'abatwa. Uzi n'amakuru je naragiye aho bitwa imabayi, nasanze abantu baho bivugira igitwa, rurya rurimi rw'abatwa, ngo muraho neza ngo mumeze neza, ngo amakuru yanyu bivanye na region. Nk'iyo imabayi mu ntara za Cibitoke abantu baho imvugo zabo bavuga nk'abatwa. Bafise imvugo nk'iy'abatwa. Basi ku batwa hoho bibonekeza ko boba batwa baragaragaza nyene n'imvugo yabo. Ariko nabo igitangaje nuko iyo bamaze kubasivirize, iyo baciye ku mashuri ku ntebe y'ishuri, igitwa kirabavamwo bagasigara bavuga nk'abandi bose. Rero iki kintu cyo kuvuga ngo ubwoko mu Burundi nta bwoko buhari, kandi niyo bwoba buhari wanashaka, mu gihe tugikundana, mu gihe tukibanye neza mu mahoro, mu gihe tukirahuriranira, mu gihe tugisangira amazi, je sinumva ingene twoguma tuzura ivyo bintu ngo amuhutu ngo umututsi ngo umutwe. Ivyo bintu ntibibaho. Je ni mubireke, ni mubigeze ngaho. Ivyo vyarataye igihe, ivyo niyo wobizana nta n'agaciro vyogira. Je nico kintu nobwira aba bacimamanda, aba basemavumba n'abandi benshi baguma baja ku mbuga bakayaga ibintu bijanye n'ubwoko. Mu Burundi nta bwoko buhari, basi niyo bwoba buhari nta gaciro bifise, byarataye agaciro. Ego nivyo. Ndibuka igihe kimwe narigeze guhura n'umuntu yari umuhutu, ahora arambwira ibibazo bahuye navyo batejwe n'abatutsi, aragerageza kunsigurira abatutsi, hamwe numva kabisa na jewe umengo ibintu vyo kwanka abatutsi vyonyinjiramo, ariko je ntivyari bindimo. Yarabisigure bivanye n'ibyo bamukoreye canke n'ibintu baciyemwo. Numva nyene birambabaje. Ariko uwundi munsi campura n'umututsi nawe acambwira ibindi bibazo nawe yatewe n'abahutu. Murumva yuko twese mu bisanzwe umwe wese arafise ico yovuga. Tugiye muri kahise karabaye kabi cane nk'irindwi-na-kabiri, harabaye ihonyabwoko ry'abahutu. 93 haraba ihonyabwoko ry'abatutsi, mugani ry'abahutu ryarabaye, byose byarabaye. Ibyo byose byarabaye, harabaye ihonyabwoko ry'abahutu n'iry'abatutsi, byose byarabaye.
mugabo amahirwe tugira mu Burundi ntivyigeze bishinga imizi nko mu Rwanda. Mu Rwanda vyarashinze imizi kubera yuko Paul Kagame afise aho yegamiye, ariko Imana ishimwe mu Burundi burya abadutwara nta macakubiri bafise. Noya nta macakubiri bafise. Abadutwara ikintu banka gusa n'umuntu azafise ivyiyumviro bibagwanya. Aho rero aho umuriruka uzura umututsi ubayoboke ni sawa, uzura umuhutu ubayoboke ni sawa, uzura umutwa ubayoboke ni sawa. Mwamaze kugira ivyiyumviro vyo kutemeranya canke vyo gupinga, vyo kubiga ipingayi, nta muntu numwe yoshigikira abamugwanya. Nta muntu numwe ashigikira abamugwanya. Rero ibi bintu tubireke, ibi bintu tubihagarike. Mu Burundi nta macakubiri ahari kubera turasabana abageni, turahana abageni. Mu Burundi nta ngorane, uzosanga umuhutu yararongoye umututsi, ugasanga umututsi yagiye yarongoye umuhutu. Ibintu mwene ivyo nyene. Abatwa n'abahutu n'abatutsi babanye neza, uretse gusa jewe nuko ndabivuga muri rusangi kubera ari imvugo y'igihirimbiri. Basi jiyo mvugo ndayitwa igihirimbiri canke iyo mvugo y'abatwa n'abatutsi mbere no yitwa ko ari imvugo ya politike, kubera yuko mu Burundi utize nta butwa bwawe. Jewe ndazi uyu munsi ko hariho abatwa bansumvye icubahiro kubera bize. Iyo batiga ico cubahiro ntaco bari kuronka. Ikindi naco mu Burundi ibintu bijanye n'ubwoko bigira valeur iyo umuntu ariko aritoza mu butegetsi, kugira ngo bubahirizwe ibwirizwa shingiro ry'Arusha, kubera ariko nyene vyabaye nyene. Amasezerano y'Arusha avuga yuko bisabwa yuko abahutu biba ibice namba ari 60%, abatutsi bikaba ibice 40% ku ntebe zo mu butegetsi. Rero umuntu agira ubwoko iyo ageze mu butegetsi. Nka Chimamanda wirirwa arasarambwa ngo abatutsi mu Burundi ngo barabirukako. Nindabirukako? Twe twibereyeho neza. Ngo abahutu mu Burundi ngo barabirukako, nindatwiruka? Nta numwe tufise amahoro, yaba n'abatwa. Gusa abatutsi, umututsi aba umututsi yageze muri politike. Muri politike niho hari amacakubiri, mugabo mu banyagihugu dusanzwe mu bavyuka biyirukankira. Je nta muntu ndumva bagiye kubuza kuja kudandaza mu isoko ngo n'umuhutu canke ngo n'umututsi canke ngo n'umutwa, nta numwe. Rero umaze kwinjira mu vya politike, muri politike novuga ngo nukubesha, burya politike nukubesha. Umuntu amaze rero kwinjira muri politike arondera amanyanga yose akoresha kugira ngo atsinde. Hariho abantu bagenda guhiga ubuzi, benshi hari n'abonzi bagiye guhiga ubuzi ari abatutsi mugabo bakagenda bavuga ko ari abahutu.